nimba ashaka yuko ata gihugu co mu karere cokoresha izo mpunzi z'abarundi kugira zitere ibindi bihugu Burundi nk'ubu sivyo. Mugabo naho vyoba ari inzira nuko atuma abo bose bahunze bataha, uko rwaruko rugataha. Mugabo kugira bashobore gutaha nuko mu Burundi haba hari amahoro. Kugira mu Burundi hagaruka amahoro, inzira nayo nimwe, nibiganiro, nukuganira nabo batavuga rumwe, ayo mashirahamwe aharanira ibyiciro vya politiki, abo bose mu Burundi bafite ico baterera, bose bakaja hamwe. Kuko hari amahoro mu Burundi, azoba ari intererano ikomeye cane mu kugarukana amahoro mu gihugu ca Kongo. Niyaba rero afise ico aterera, areke guta amakosa ku bandi, areke guta amakosa ku mubanyi, vyose bituruka iwe. Uburundi burafite uruhara runiniya. Iyo mvuze Uburundi ngaha mbavuze wenyene President Ndayishimiye yarafisemo uruhara runiniya mu ihungabanywa ry'umutekano muri Kongo. Nagarukane rero, nagaruke ku nzira yemere ivyo nyene ayo makungu yamubwiye kuva kera, ayo makungu yagiriza abikore. Ntavuze yuko abarundi babimusavye kuva kera, yugurura ibiganiro, abarundi bicarane bagarukana umutekano mu Burundi, umutekano ukagaruka mu Burundi, azoba ari intererano ikomeye cane ku mutekano wa Kongo. Nivyo twashatse gushikiriza.